bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Uyu munsi dusangira ijambo riri mu cete Paulo yandikiye Abaroma igice 8 umurongo wa 37 gushika kwa 39. Abaroma 8:37 gushika kuri 39 handitswe ngo ariko muri ivyo vyose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza ntabikekeranya yuko naho go urupfu canke ubugingo canke abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoba canke afise ubushobozi canke uburebure bw'igihagararo canke uburebure bw'amajepfo canke ikindi caremwe cose atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Mukunzi uriko uradukurikira, ndavuze ngo umenye neza yuko atagishobora kugutandukana n'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rugusage, rukuremeshe, umenye neza udakekeranya. Umwe yadukunze tukiri abanyavyaha, kubu arushiza kudukunda twamaze kwihana. Kandi nambaye n'icaha uri kurakora ucihane, kuko ntiyaje gucira abari mw'isi urubanza, ahubwo kugira ngo abari mw'isi bakizwe nawe. Urukundo rwatumye agutoranya ukiri umunyavyaha ntirutuma guheba waramumenye. Ibi bigutera intege amasengesho yawe aduge, ibi bigutera intege ukwizera kwawe kuduge, ibi bigutera intege nawe bimenyesha abandi mu gushinga intahe mu kuvuga ubutumwa bamenye urukundo rw'Imana. Paulo avuga ngo menye neza. Ndakwifurije kumenya neza mu bushobozi bwa Mpwemu Yera, umenye neza aho wumva utawe, aho wumva utemewe, aho wumva ukekeranya n'icatumye uvuka wibaza ibibazo kubera yaguhevye canke urya. Reka ndakwarire umenye neza udakekeranya urukundo rw'Imana. Uru n'urufunguzo rwo kubaho ubuzima bunesheje, ngo turushishwa kunesha n'uwadukunze. Kumenya urukundo rw'Imana biguha intsinzi. Kumenya urukundo rw'Imana biduza ukwizera kwawe. Kumenya urukundo rw'Imana bituma ivyizigiro vya birema bikomera, ugacuvuga nka Paulo ngo urukundo rw'Imana rwasutswe muri twebwe. Kubera iki? Ngo nico gituma ivyo vyizigiro bitamaramaza bidatetereza. Imana iguhezagire, Imana igukomeze, Imana igushoboze, aho uyikunda ugakunda n'abandi. Murakoze kudutega yombi.